uyu munsi hamamazwa ivoka, havugwa ikawa, havugwa ikibonobono kigezweho. Mugabe igiterwa c'icayi kumariye imyaka nababwiye ko jewe ndiko ndaba imyaka 50, igiterwa c'icayi kihari n'ubu kiracahari gifasha abantu, kikaba kitavugwa, birababaje. Aha abarimyi bageze batubarira ugize urabahanura ati ikintu kirutwa n'igiciro c'ugwembe. Ugwembe rumwe bacisha inzara. Mugo bariko barakivako, bariko baja mu mavoka, bariko baja mu ntuze mu binobonobo, mu ipiripiri mwumvirize namwe. Nari ipiripiri garemwe isumba icayi. Isumba icayi by'ukuri. N'amavoka, eka amavoka mugabo nayo ntawo yaheba, ndabona harimo akantu. Oya ntawo yaheba kweri. Mugabo boraba ico kintu gifitiye akamaro igihugu cyacu cy'u Burundi. Naburya dukeneye amahera y'amadovize tukayaronka. Ahubwo icyayi rero kiza cyoza 1500, umusoromyi tukamuha 500 nawe, kuko iwacu dukora 10,000 nabyo ko hari ibintu bindi bintu bahiga amafaranga, twego tugatwara 1000. Ugeze ku murima kumuhana w'umuntu w'umujyi w'icayi nuko n'umuntu akenye gose. Hariho akantu nasanze bavuga ku giterwa c'icayi abimbere yacu, bavuga ngo uwateye butire ntatira sagamba. Byumvikana ko hari abantu bivuga icayi ico gihe. Ugereraanije rero n'uyu munsi igiterwa c'icayi kuvugwa ni kibazo. N'abakivuza umenga uvuza umugani, cyo kamenga uvuze ingorane, kuko hari bacita ingorane uyu munsi, ari naco gituma yavuze ko hari abariko barakirandura. Imvo ni yihe nyamukuru? Ni imvo y'igiciro gito ku kiro c'amababi y'icayi. Ico ni nyamukuru ravye aho ibintu bigeze uyu munsi. Ibintu byose byaradugije igiciro. Mugabo umurimyi w'icayi arabaza, mbega icayi mu biduza igiciro, mu bivuga ko ibiciro biduga ko kitigera kivugwa. Rero aho hari akabazo kandi hari n'agahazi. Murazi uno musa amatongo mvarerageze. Nk'ubu je ndi micayi ku mahegitari, icayi kiwanje kiri ku mahegitari 12. Nimwibaze kuva ku mahegitari 12 nkaba nsoroma ibiro hagati y'ibiro 100 n'500 ku mahegitari 12. Mugwijije kwajya amahera duhembwa 500, mumbara amahera ngaha n'ubusa. Ni bya bindi rero byaba abandi batihangana baca babirandura canke bakahashira ibindi biterwa. Hariho mu 2016 hariho umubanyi je tubana, je nateye icayi ku buringanire bw'ihegitari 2, nawe acatera imikaratusi ku buringanire bw'ihegitari 1.5. aho ari muri 2016. Ejo bundi yaciye agurisha ibiti vyiwe, atagurishije itongo gutema gusa kupe, acagurisha miliyoni 96. Yarime ku hegitari n'inusu inkaratusi, nanje ndima ku hegitari 2 ntera umurima w'icayi. Mugaragaza bizi biharuro, mukora ivyo biharuro namwe mwumva ko umuntu atotumara bigisumba ikindi. Mugabo dutinya nyene ya mategeko y'igihugu ya leta ko twoca dufungwa. Mugabo handi ho turiko turabiraba umengo twakurikiye ubwije. Kwisi nzima icambere banywa amazi, icakabira abantu kwisi bose banywa icayi. Iyo nzamumviriza abamesha makuru bamamaze binobono, aho bokwamamaje icayi cyo mperereye baragitemera hasi, abandi bakagishishura ngo nkuyune gihone. Abantu basigaye n'abantu twebwe tuba twogitema tukagira bakaca baturabira ko nkaje ntemye hose baca batema hose, nuba ntanze uruhusa baca batema hose. Mfise hegitari 10 hafi 13 z'icayi, zine soroma na 7 zasibye. Kubera iki kora abakozi ko nabise abakozi 24, mfise n'umugapita bose baragiye. Hari akantu ncangira inusu y'ihegitari ngahitamo nk'etusi ndayigurishije n'abacana amakara bampaye 8 miliyoni. Umugore avuga ati ngibyo bintu byo kurima, ibyo byaye byawe cana hariya na bene wanyu. Kera twavye iwacu tujya muri tembere ry'icayi bagakomomasha. Ubu bivuze ati jana nibyo byaye byawe seferi, jana nibyo byaye byawe. Uno munsi turiko tubura abakozi badusoromera icayi kumva z'umushahara muto,
twisunze ibindi biterwa canke n'ubundi buzi buri mu gihugu. Uno musi umukozi agiye kurima kwa naka, ku munsi bamuhemba amafaranga 10,000 kandi bamugaburiye saa sita kandi ntarenze isaha 8 canke yatebeje saa 9 aba yagodotse. Twebwe umusoromyi w'icayi ahembwa amahera 200 ku kiro. Nimukora ibiharuro mwumve kugira ashobore kuba yoronka 10,000 ibiro by'icayi yo basoroma. Kubisanzwe abakozi dufise hariya arashobora kugusoroma ibiro hagati y'ibiro 200-225. No kuvuga yuko ashobora gutahana umushahara ungana hagati y'4,000 n'5,000. Kandi aho nyene twebwe umurimyi w'icayi kubera zangorane bagiye baravuga z'imiduga n'ibindi agiye gusoroma icayi no kuvuga ko aza kuva ku ihangare hafi saa 1 saa 2 y'ijoro arindiye ko imodoka iza aho imvura ikiramunyagira n'ibindi mugabo wagiye kurimira naka yatashe saa 8 yatashe saa 9 yashitse muhira yagaburiye umuryango. Murumva rero namwe yuko kugira uzoronka umukozi azoza kugusoromera icayi hari abandi batanga double ya mahera. Murumva none ko tukiri mu ngorane. Yego murakoze. Jewe nitwa Itangishaka Yohani Berekimansi. Abanaje mva mu karere k'ihinguro ry'icayi ryo mwijenda. Nukuri byinshi byavuzwe. Ariko rero hajya umuganga kugira avura ingwara neza. Yamaze kubona iyo ngwara aca yiga icatumye iyo ngwara iza. Ubu twamaze kubona yuko ingwara dufise ari yuko umwimbo w'icayi wateye ugabanuka cyane muri iyi myaka 10 ukava ku itoni zirenga 11 z'icayi giseye ukaja ku itoni 7.5 z'icayi giseye. Ubwo rugero wagabanutse ko ni runini cyane. Twebwe abarimyi rero biraduteye ubwoba kuko tuvuga tuti naya make tugaya ejo arabugwa n'abakozi bawe tebe ntibahembwe hama bihagarare bigumye gutya. Ubwa mbere twumvise amatoni yahora yivugwa ubu tugeze ku itone. Twumvise ko impuzu igihombo cabaye miliyoni 7 n'ibihumbi 500 by'amadolari. Urumva ko ayo mahera ari menshi. Rero je nagira nsabe uyu nyakubahwa akorera muri presidence kandi ari wajejwe ibibazo by'ibiterwa njabukamazi. Ubwa mbere ko botegura inama rukokoma ijanye no kwiga iby'igiterwa c'icayi hagati y'abaserukira leta otebe n'abarimyi kugira ngo ibibazo turonke umwanya tuvyigire hamwe tubitorera inyishu kugira ngo ico giterwa ntikigende akazima yombo. Ico jewe ku bwanje numva ari co gihambaye kandi nkaca ndabifatira ku bijanye n'ubutare. Ndavye umwete leta ishira ku butare nk'akarorero nk'abantu bashora inzahabu muri berbe babahemba mu madolari kandi ari abarundi. Natwe rero kubera twabonye ko igiterwa c'icayi ari culture de souveraineté, nako nibaza nimba kiro kigurishwa amadolari 5 nibafata idolari rimwe barihe umurimyi kubera twebwe ntituza guharura iryo dolari kubera twebwe uri kuradandaza uharura ku giciro cyo kuri marché noir mu bisanzwe kuko nuwaja kurirondera muri berbe ntazoza gucuruza ku mahera yo muri berbe baraba kuri marché noir. Nico gitu je rero ngaho mbona nizo nduru zoca zigabanuka. Jewe nsanzwe ndi mu bariko fasha amasosiyasiyo n'amakoperative ariko aragwiza umwimbo w'icayi mu kwegura. Nukuvuga twege turiko turagwiza umwimbo icayi twateye kuva mu 2000 gushika ubu muri 2026 turiko turabona neza ko ataho turiko turaja atanaho turiko turava kuko turiko turaraba ivyo vyayi twarabiteye ari vyinshi mugabo ifumbire ntibaduha ntibiraronka ifumbire kuko ubwa mbere baratanga ifumbire y'imivyaro mito
mugabo ubu twararindiriye iyo mirima ko boduha ifumbire tuyishiramwo turabura. Hari hageze yuko yicigwa kugira ngo itange umwimbu mwinshi kandi wakanovera. Kubera atangera ituronka umwimbu mwiza kandi mwinshi wakanovera ntuboneka kumvo zuko angeri yabuze. Tukaca dusanga rero umwenegihugu acavuga ko turiko turamunaniza tumutuma ibintu adashobora kuronka. Ko nkaho duherereye imyaka ine iraheze atafumbire ryo mu cayi turonse. N'uyu mwaka aho abandi baronse tweho hose gitera ikabarore ntiyigeze ironka n'intete imwe. Abenegihugu rero baravuga ati turabatumye mutuvugire kugira ngo natwe dushikirwe ntitube ibicibwa kandi twese turabarimyi b'icayi. Ndi hafi y'igihugu kindi duhana urubibi. Mbere ifumbire ibonetse nk'ubu ikaboneka, umuntu mwoyishira muri forode ishitse mu Burundi ukayizanira ku mutwe ukayishitsa ku murima wawe, nimba vyokunda bikunde. Icyo umurimyi afana nawe utebe n'amafaranga bace mu ndira zishoboka baturonderera isoko, nayo ngo tuje gusumbwa n'ibinobono bari byo bigezweko. Oya, twebwe mu karere ka Jenda aho twumviye iyo nkuru ivuye mu rwego rudukurira rwa senate kuko tugwiza umwimbu ukaba mwinshi kandi wakanovera, twaragiye ku kivi. Mugabo ubu intege ziriko ziracika, kandi ntimwibagire abatahazi yuko mwijenda haratandukanye n'ayandi mahinguriro. Ivyo vyayi byose ndababwiye ni ivyayi by'abarimyi abene gihugu, nta cayi c'ihinguriro kihari ico bita block industriel. None rero ingwara twayibonye ko icayi cagabanutse vyatewe n'ikirere. Mwumvise ubwa mbere ko hari ikena ry'abakozi bagisoroma. Ubu mu mihani wacu hasigaye abatama n'abatamakazi, abakiri bato barigiriye ntibagishobora. Hanyuma uwinanase kugira ngo ashireyo umukozi, icayi yamura kiradendanye n'umushahara wa mukozi amusaba. Aho rero abakozi baca babura. Ikigira kabiri, agahembo gato. Bumvise ikiro c'icayi ku mafaranga 500 ari giterwa njabuka amazi, ni ibintu bidatahuritse. Ikigira gatatu, umwavu w'icayi kera ibintu bikimeze neza, icayi twafumbira kabiri mu mwaka, ariko ubu mwumvise ko hari ahantu haheze n'imyaka 5 uwo mwavu utaboneka. Ikigira kane, ikijanye nako gafaranga k'inyongera. Umwaka uheze komite nshingwantwaro muri OTB barakorana bakaja hamwe bakaraba umwimbu wabonetse, hanyuma hakaboneka inyongera umurimyi agashikirwa. Ivyo sinzi iyo vyaroye, haraciye imyaka 2 bitaboneka. None rero nk'igisabo turiko turabatuma mu batubwirire ntitube nk'abandi ati mu Burundi tuhama tuzitira twonewe, ntiturindire yuko nico gike gisigaye kirandurwa. Ikintu uravye mu myaka yose twagiye twankwa ko nisi warona ko abarimyi baba ankuraje. Mugabo aho batangwe kuza barayiburira twagize ayo mafaranga make duhembwa, bacabura naho kantu yene katuma bagira urukundo wo kundi cyane. Bonisi bakabuze abantu bacu batangura gufata nabi cyane. Jewe ni muri segiteri muri make ikundi cayi cyane. Mugabo ikintu bama bambajije imisi yose kandi nkaburi cyo nabishura ni bonisi. Bati dufata amafaranga make turabona ko umukozi tuyashoye kumuhemba uko dushaka. None ya bonisi yo mwahora muduha yagiye he? Kandi baramusubize iyo bonisi nayo bora bako boyiduza kuko burya amafaranga 200 by'amafaranga 10 kuri bonisi nukuri ateye isoni. Akoze ku mazina nitwa Ndikumana Jean Bosco, nkaba naje mva ku ihinguriro ry'icayi ryo mu Ijenda. Jewe kuva mu mwaka wa 2014 nari mu gwaruka ruserukira abandi mu barimyi b'icayi. Ariko ico gihe twarwaruka rutari ruto kuko ihinguriro ry'icayi ryo mu Ijenda twararenga 120. Ariko uno munsi ntitwoba dushika n'ugwaruka 200. Bisigura yuko bagiye badendebukirwa kubera igiterwa c'icayi cagiye gisubira inyuma. Uno munsi uvuze ngo tugira amahoro n'agateka ku murimyi w'icayi bakwihera iginyo. Bavuga bati ico giterwa uri kuravuga wewe kikumariye iki? Abo twari kumwe nka bose
barigiriye kwirondera ubuzima ahandi. Kubera iki? Kubera igiterwa c'icayi kitarahabwa agateka. jewe aho ntumbereye bahereye muri Kenya abandi Dubai bigiriye nka bose, abandi nabo bati umukaratusi, igiti c'umukaratusi, igunira ry'umukaratusi iwacu rigeze ku bihumbi 45 y'amakara, bivuye mu biti bingahe? Biti bito bito nka 5-6. urumva yuko rero hariho igihushane hagati y'ivyo. Ubu bose baragihevye, hari n'ico bacamwo imbago zo kurembeza ibiharage ku mvo y'iki y'igiciro gito c'icayi, ko nta kintu na kimwe woraba ngaha usange kikigurwa $500 ku kiro. Ico dusaba rero ababishoboye bashikana ijwi kure boturabi. Hariho uwabivuze ati ntibazohana uwuzoba yateyemo igiti ciwe, nako numvise ngo hari aho bahanywe, yego icayi ca leta ikongera kikabica umurimo, none gihebwe. Kw'ingoro y'icayi ryo mw'Ijenda, ubutaka bw'icayi ku rwego rw'igihugu, ingoro y'icayi ryo mw'Ijenda rifise icya gatatu c'imirima y'icayi yo ku rwego rw'igihugu, kandi ingoro y'icayi ryo mw'Ijenda ryoba rifise nk'icya kabiri c'imirima y'icayi yahebwe kubera kugaya agahembo umurimyi ahabwa. Nyabuna rero leta y'u Burundi, muvyeyi w'abarundi n'Uburundi, nyabuna gerageza mushire agaciro kameze neza ku giterwa c'icayi. Amashirahamwe y'abarimyi b'icayi, umubwiye ishirahamwe akubwira ati mbega amafaranga yo kuziganya ndayakura he? Amafaranga 500 noronkayo nkotiza nayo mpemba umurimyi, kandi ndakirima ndumutama ndagisoroma ndumutama canke umutamakazi, kubera rwako rwose rwogo rwamaze kukiva inyuma. Nyabuna igiciro c'icayi kidoge kandi nako gashimwe kaboneke n'umwavu uboneke neza. Jewe ndi umurimyi w'icayi kandi narimye imirima minini. Mu minsi iheze nakoresha abarimyi, nari muvigazateur tora, baragikunze gose. Niwe mwari igeze gushikayo mubona icayi kiva ahantu mu Maramvya na za Ruteme za Dongeruzi. Yego mu myaka iheze n'ukuri baraduhanye ingurane, ya ngurane ukayagura ari inka, ukagura agasate k'itobo ugahura na kungu. Nkaba nitwa Andre Niyungeko, nkaba nserukira abarimyi b'icayi muri OTB Matana, ariyo projet Matana. Rero muri OTB Matana ni OTB shasha, ni projet iracari projet nk'aba OTB kuko biturigenga ngo turonke izine. Twari twaronse ikibanza kinininya cyo kubakamo ihinguriro cha 22 hectares. Ku mwaka bavuga ngo turaza, ku mwaka turaza tukarindira tugahebura. Rero nkuko mu gisabo cacu ca projet Matana twasaba yuko tworonka ihinguriro kuko dufise imirima myiza. Ikindi kintu c'ikibazo bafise imatana ni intuzeye ukuntu icayi batubwiye intuzeye ikiro c'icayi aho kigugu cyavune baravunitse inkokora cyane gose kuko bakija ku muvuduko barabazi neza yuko icayi ni miruri kizoja ku 300, ariko basale kiri munsi mwedo 1000 francs. Umukozi hari iwacu abantu bavuga ngo atanga 7500, twebwe kuva mu gitondo isaha imwe mu gitondo apana sizere isaha imwe mu gitondo gushika saa 6 inoti ya 10 bikorotse agenda yitwaye, ni uko yera agenda yitwaye. Cyamumva namwe iyo umuntu aba yarimye nk'icayi agasoroma uwo mwimbo wiwe kwisoroma, none yoshaka kuronka basi ibiro bikwiranye n'intuze n'ibagara ry'uwo murima wiwe. Dufashe nk'urimi ibiraya kuri hectare ashaza gutwenga n'ukuri, aza gutwenga avuga ati none ahubwo wona muri umusazi, none iryo tongo liko itongo likura urikushina ko itongo urazi igishiro caryo. Rero naco nibatwenge mugabo nta ngorane, tuzobandanya no kubatwenga, tuzobandanya ko tuzoshika abandi bashitse dufise ivyizigiro.
ivyo bivuga ngo borasabye mbere bati reka dushiremwo hagati mu cayi dushiremwo ubwatsi bw'inka hagati mu cayi dushiremwo ibijumbu bashiremwo ibintu baronka akantu k'impande kotuma baririra ko basi bagira ati basi kandi tukuyemo niki twarabankiye kuko ntibibana n'igiti cy'injiro cy'imikaratusi arandura n'igisuka kuramwo kuko aryama bakorokeye ku cayi cagihinduka gusa n'ikigwaye. Nanje nkaba nitwa Roger Savyimana kanserukira abarimyi b'icayi ku rwego rw'ihingiro rwego rwa Butebe ni kuba amahingiro yose agize igihugu cy'u Burundi. Ubwa mbere turavye ibihe vya none tugezemwo turabona yuko ubuzima bwazimvye aho umukozi mu bice bimwe musanga bamuhemba ibihumbi 15 canke ibihumbi 10 kongera ukamugaburira ariko icayi kiro c'icayi kaba kigurwa amafaranga 500. Amafaranga 500 uravye rero umukozi ariko arakora kugira ashobore kuronka ibiro 50 ntibibaho. Ashobora kuronka ibiro 20 canke ibiro 10. Ivyo biro 10 ugasanga biguze amafaranga 5,000 naye wamuhemvye 5,000 kawusanga uri gukorera mu buhombe. Aho tugasaba yuko leta yogerageza ikongereza igiciro kugira umurimyi nawe aronke ayahembwa n'ayaheza agaha umukozi n'imiburi ibiri. Tukaba dusaba yuko hoboneka nk'ibihumbi 2 ku kiro ku murimyi. Iruhande y'ivyo tukaba dusaba yuko boheza bakaduhemba hakiri kare kubera twebwe umukozi tumuhemba ku munsi ariko leta yoyo canke umuntu avuze Butebe usanga tugiye guhembwa inyuma y'amezi 3 canke 4. Hari gahe amafaranga wayakuye mu ntuze mwishira hamwe ugasanga amafaranga yaragize yarungutse usanga wa mukozi rero niwe mbere nawe ntaca ari karonka ntabwo niwe uri kurakorera.